Hello, mwiriwe canke mwaramutse bitewe naho umuntu aherereye hirya no hino ku migabane y'isi. Tuvuze gutya bako tuzi ko mudukurikirana muri batandukanye kandi muri ahatandukanye ku migabane itandukanye y'isi. Tubahaye ikaze kuri P.T.G.A canke kuri P.T.G.A ministry. Tuvuze P.T.G.A ministry ni igikorwa gifise intumbero yo gushikana abantu benshi cyane tutazi gitigiri kuri Kristo. Twitiza Technologie kugira ngo tubone ko ico gikorwa kandi tukagisohorera tukaca gushikira abantu dukoresheje ama réseaux sociaux canke ama social medias. Rero kaze mu kiganiro c'ijambo ry'Imana tubafitiye uyu munsi. Dufite source kandi dukura source zacu muri Bibiliya. Ijambo ry'Imana nto dukura byo tuganira no dukura inyigisho zacu ni muri Bibiliya, ijambo ry'Imana. Rero tukikondera hamwe inyungu zitatu ziri muri Bibiliya. Ziri tuvuze Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Inyungu zitatu ziri mu ijambo ry'Imana. Amavantage atatu, advantages atatu ari mu ijambo ry'Imana. Inyungu ya mbere tuvuze ijambo ry'Imana, Bibiliya, tubibutse ko Bibiliya igira ikimazi cyangwa igira umumaro iyo umuntu ayisoma. Iyo utayisoma ubusa nk'umuntu afise inzahabu akagenda akayihisha hano mu murima agaca rutereka ngaho canke akayifata akayisha hano muka ahantu akayita akama ari uruntu agendana canke yaziganije ahantu cyabitse ahantu mugatazi kimazi cayo. Niko bimera ku muntu afite Bibiliya akatayisoma. Uyu munsi nivyo turi Technologie yaduhaye kugera kuri byinshi bitandukanye, harimwo kugira ama application ya Bibiliya mu telefone yacu, mu tablet yacu, mu ordinateur yacu. Ariko iyo utarisoma aho ubwo buryo bwose buritunze ni bwiza, ariko bigira ikimazi cyane iyo urisoma. Rero ndaguhamagara niba utahora bikora kutangura gusoma Bibiliya cyane no waza kumva nzino nyigisho ku mazina nyungu zitatu ziri mu gusoma Bibiliya. Ni nyinshi cyane inyungu, ariko uyu munsi mu Imana canke mu yaraturongoreye kuvuga ku nyungu zitatu. Rero inyungu ya mbere tuyisanga mu gitabo ca Zaburi. Igitabo ca Zaburi bice 119 ku murongo wa mbere, ku murongo wa 11. Zaburi 119 ku murongo wa 11 canke Psalms 119 verset 11 canke Psalms 119 verse 11. Naho hano twikubona inyungu ya mbere canke avantage ya mbere. Mu Kirundi aravuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo noye kugucumurako. Nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo noye kugucumurako. Ni no nyungu ya mbere. Kintu ijambo ry'Imana iyo riri muri twebwe, kintu ca mbere ridufasha ni kudacumura, riturinda gucumura ku Mana. Tuvuze gucumura baducumuye ku Mana twebwe nk'abantu bamenye Imana. Rero ni no nyigisho canke no nyigisho Dawidi yatanze, canke ni kino kintu Dawidi yatanze canke yavuze avuga yerekana ikimazi kinini kiri mu kuziganya ku muntu mu mutima wiwe ijambo ry'Imana. Avuze umutima, hari ukuntu Salomo yabisiguye hari mu gitabo yanditse c'imigani ibice 4 ku murongo wa 23 havuga ngo rinda umutima wawe kurusha uko worinda ikindi cyose, kuko ariho ubugingo bududubiriza. Je ahantu nashaka navuga ngo mu mutima w'umuntu niho ubugingo bududubiriza, niyo soko ry'ubugingo bw'umuntu, niko novuga. Dawidi yavuga ngo jene rya jambo ryawe Mana naribitse mu mutima wanje. Wa mutima sawe maje kutubwira ko ari hadubiriza byose ibigaragara hanze, niho bidudubiriza mu mutima. Iyo mutima ari muzima nibisoka hanze aba ari bizima. Muko iyo mutima uwononeka cyangwa umeze nabi utari muzima, bisanga ngo nibisoka hanze aba ari ibintu bihungabanye atari bizima. Rero Dawidi ngo nabitse ijambo ryawe Mana mu mutima wanje ngo noye kugucumurako. Kubika ijambo ryawe Mana bifasha kudagucumurako. None biza gufasha ryari? Bifasha igihe uri imbere y'igeragezwa kanaka, igihe uri imbere ya situation kanaka, igihe uri mu ntambara kanaka, ukabona umenye iyo ntambara igusunikira gucumura. Ariko ijambo ry'Imana cyariza kugufasha, baziganije cyariza kugufasha kakwereka ko ico kintu harugira ukore atari ico n'ugikoroza ko bucumuye.
akarorero uri imbere y'igeragezo, umuntu araje aragututse, arakurenganije, aragututse, kandi kumva umenga wa mubiri na satani bigusunikiye kwihora, none ntabwo byashoboka ko mwangira ibi, reka ndamwihore, reka niba ntutse reka ndamutuke, kuko yakuntu antutse birambabaje. Bwa jambo ry'Imana waziganya mu mutima wawe rica bya attention, wirinde gutukana, ko hakuno ijambo ry'Imana rivuga ko gutukana arica, gutukana nica, Bibiliya irabivuza. Ugaca wumva ko gutukana nkatukana nza kuba ncumuye, reka ndavyihoze kugira ngo sincumure. Umva n'umumaro n'akarorero ntanze, ariko hari ubundi burorero bwinshi cyane butwereka canke buza gushigikira kino kintu cuko iyo umuntu aziganije ijambo ry'Imana mu mutima, mu bugingo bwiwe cyangwa mu mutima wiwe, ari naho ubugingo bwiwe bududubiriza, bimufasha kudacumura. Rero ikimazi cyambere nico kuziganya ijambo ry'Imana mu mitima yacu, biradufasha kudacumura. Bavuze mu mitima yacu kuriziganya, kuribika ni koroka, karifata ku mutwe, ukarimemoriza, ukaribika. Ingingo canke inyungu ya kabiri canke avantage ya kabiri tuyisanga mu gitabo ca Yosuwa. Mu gitabo ca Yosuwa no dusanga inyungu ya kabiri, Yosuwa gice ca mbere ku murongo w'8 canke Josué chapitre 1 verset 8, Joshua chapter 1 verse 8. Haravuga ngo ibiri muri ico gitabo c'ivyagezwe ntuzubikure mu kanwa kawe, ariko uze wame ubirimbura ku murango no mwijoro, kugira ngo ubone kwitondera ivyanditswemo vyose. Mwumve rino jambo, niho ivyawe bizogenda neza ukagira umugisha. Niho ivyawe bizogenda neza ukagira umugisha. Bizogenda neza ryari? Ni warimbura. Bavuze kurimba, ni wasoma bavuze ngo kubirimbura ni kusoma, ukamusoma ijambo ry'Imana, ukamuryiga. Mu Gifaransa abakoresha ijambo medite, ukamuryiga, uryiyumvira ko niko kurimbura ku murango no mwijoro, ku munsi ku murango no mwijoro. Rero iyo ukoze ivyo kavyitondera, ukaca witondera ivyanditswemo, umva ricahita gushigikira ryaja twumva ku ngingo ya mbere canke ku nyungu ya mbere canke avantage ya mbere kubika ijambo ry'Imana mu bugingo bw'umuntu cyangwa mu mutima w'umuntu. Umaze kwitondera ivyanditswemo vyose, ngo niho ivyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. Avuze ivyawe mu Gifaransa hari ahantu nayisomye muri parole vivante, avuze ngo tes projets réussiront. Uzobona réussite y'ama projet yawe, uzobona gutera imbere canke kunguka canke umugisha mu projet yawe. Ama projet azocamwa, azogenda neza, ariko azogenda neza ryari? Ni waba ufise ijambo ry'Imana mu bugingo bwawe, ukama uryiga ku munsi kubango no mwijoro, kandi ntibiherere ngaho, ukitondera ivyanditswemwo vyose. Bibiliya uyisomye ku munsi, hanyuma ugaca witondera, wambe ukaca uyirimbura mu kuyisoma, ukaririmba. Hako gusoma no kumedita. Gusoma, washaka gusoma ijambo rimwe ugasoma rya kabiri, mugaka umuntu akasoma ibintu bisanzwe nka histoire, kumumengana ibintu vyakera ko iri jambo ry'Imana rifite ubushobozi. Iyo urisomye ukarimedita, usomye nk'umurango w'ijambo ry'Imana, hanyuma ufata umwanya wo kwiyumvirako ko Imana ivuze ngo ntugasambane. Ntugasambane. Ukawiyumvira ko ijambo ry'Imana kudasambana. Kutimba Imana ivuze ngo ntugasambane, hari ama consequences menshi mu buryo bw'umubiri, hari ama consequences, hari ingaruka mbi nyinshi, byo bw'impuhwe, ingaruka mbi nyinshi mu mibereho y'umuntu, ingaruka mbi nyinshi. Ugafata ko kugiyumvira ko ni ko ijambo ry'Imana riduhanuye kuryiyumvira ko, ukitondera. Heje kuryiyumvira ko, ufite cyo kuramya inyigisho, ugaca witondera ivyanditswe byose. Heje kuramya yanyigisho, umvete warisomye, wamurisoma buri munsi, kandi kurisomye uraryiyumvira ko. Mu Kirundi wakoresha ijambo ryo kuvuga ngo uririmbura. Mfite ntibusomye umurongo w'ijambo ry'Imana, ugaca wirimbura muri uwo murongo, ukawurimbura, no meditation ukaryiga ko, hanyuma ugaca kwitondera inyigisho ukuye muri wa murongo w'ijambo ry'Imana. Uheje gukora ivyo bintu, ngo hari ikintu kica gikoreka, ngo ucibona umugisha cyangwa ushobora kururanirwa mu maproje yawe, mu migambi yawe, mu migabo yawe, n'amahirwe
niwo mumaro wa kabiri w'ijambo ry'Imana. Bashaka kuvuga ngo vyagenda gute. Nigeze kumva umwene data araho yigeze kumpartager, yigeze kumusangiza témoignage canke yigeze kumusangiza intahe y'ukuntu yabonye ubasha buri mu ijambo ry'Imana muri uburyo nyine bwo gusoma ijambo ry'Imana, hanyuma ukaryigako akakuri medita, amaje kuri medita ukaja kuja kwitondera ico rikubwiye. Yarafise ibibazo kana karasengera, hanyuma akoze gutyo bimuha uburongozi bwiza bwo gusenga. Agiye gusenga hagaze kwako muri ryanyigisho yakora muri kurimba ijambo ry'Imana, aza gukora ico rimubwire ako kuvyitondera, byamuhaye umugisha. Ikibazo yarafise yakagwana naco ico gihe cace gitorerwa inyishu kwako yakoze ico kintu ijambo ry'Imana ritubwiye kuno muri nyungu yakabesha muri avantage ya kabiri. Rero birashoboka yusomye ijambo ry'Imana nibere kurisoma gusoka tukacuryigako ukaririmbura, hanyuma gasha witondera ico rikubwiye, bizagufasha kubona amahirwe n'imigisha mu maprojet yawe cyangwa migambi yawe. Ingingo ya gatatu canke inyungu ya gatatu canke avantage ya gatatu twiraba mu Efeso, icete Paulo yandikiye ishengero ryo muri Efeso, Efeso bice bitandatu ku murongo wa 17. Abanyefeso canke Ephesiens, l'épître aux Ephésiens 6:17, Ephesians 6:17. Abango mwabire inkofero y'agakiza bo ni inkota ya mpwemu, niyo jambo ry'Imana. Paulo aje kutubwira ibibiri jambo ry'Imana ko ari inkota. Avuze inkota, mwumva ko inkota ari kigwanishwa. Inkota ni kigwanishwa. Paulo hariko natwe tweka ko turabasoda. Hariko yabyiranya muri Timoteyo wa kabiri, akareka Timoteyo ko muntu yavuze ngo nta musoda yikwegera mu by'ubugingo akwiye ngo yavyikwego ngo aheza himbara bamwandiki mu gisoda. Rero abakerekana ko twigwe mu buzima bwacu bwo Kristo turi abasoda, kandi niko ko turi abasoda. Dufise abanze batatu, turafise umubiri ariwo twambaye, turafise Satani, turafise n'isi. Rero mwibuke ko umubiri tubamwe amasaha 80 Satani ahantu tuba kuri isi tubayeko ayikorera ko amasaha 80 isi twibako amasaha 80 umva ivyo bitatu biza bikwegana bikaza bitugwanya, ni ibintu tubamwe amasaha 80 rero turi mu ntambara idahera ihereye umuntu avuye ku isi. Iyo ntambara ikidufasha kuyigwana neza ni inkota ariyo jambo ry'Imana. Nico kigwanisha twebwe abantu bamenye Imana dukoresha niri jambo ry'Imana riradufasha. Iyo haje imyami itandukanye, iyo myami namageragezwa, iyo myami n'inyoshambi, hari igihe Satani atakatwongorera mu matwi akatwosha gucumura, akatwosha gukora ibyaha bitandukanye, kuko hari jambo ry'Imana dufise kandi twarimbe tukamesha ritwigisha, kandi tuzi ko ajyo tugwanisha bate no ikintu ntacyo nakora ko ijambo ry'Imana rimbwira gutya ninda bikonza kubaneshejwe yakarenda rigwanisha bagati Satani eka aha ntabwo nsinda ko ijambo ry'Imana rivuga gutya. Mwibuke hariya mu bugaragwa Yesu aduganwa na hamwe na Satani, hari ikintu Satani yakoze, yaje aca mu ijambo ry'Imana kugira ngo amugerageze, ariko Yesu nawe mu kumugwanya aca mu ijambo ry'Imana. Ko Satani yavuze ngo yazana ngo handitswe gutya, Yesu nawe akavuga ngo havuga ngo. Rero bicamufasha Yesu kunesha Satani aca mu nzira zitatu zose. Yesu azimusanzamwo iyi nkota yo jambo ry'Imana, agenda munesheje ijambo ry'Imana, bimufasha kudatsindwa. Natwe ne karurokezo kuri twebwe, kuko iyo ta jambo ry'Imana ufise yaza kuzanira ikintu ukumva umenga nico kiratomoye, canke yaca mu ijambo ry'Imana nkuko yabikoresheje kuri Yesu amugerageza, akakwereka kumenga ikintu ugira ukore kirijistifye canke kirasiguritse. Ijambo ry'Imana kirivuga ko neza kumbenga ntabwo uzobucumuye, ariko usanga ijambo ry'Imana ryo rifise ukundi kuntu rikivuga ko Satani yakoresheje yamayeri kugira ngo akwereke nkaho menga ibintu akakubwira ngo gukora ni ibintu vyiza ko hari icaha. Rero biradufasha kuza turamunesha dukoresheje inkota ijambo ry'Imana. Yata jambo ufise kandi ukaba taririmbuye cyangwa uribike mu mutima, birakorohera kugwa muri iyo mitego yiwe cyangwa kuneshwa nawe gihe bagutera. Rero ni vyiza kugira ijambo ry'Imana ukariziganya mu bugingo bwawe, mu mutima wawe, maze kuriziganya
urumva ko rigufasha kutagwa mu caha, gufasha kudacumura ku Mana. Kandi ikindi naco iyo urisomye ukamuririmbura ku munsi ukakurikiza ico rikubwiye, biragufasha kuhayisisa ama projet yawe, irakurongora mu buryo butandukanye. Kandi ikindi naco iyo urifise ni inkota biragufasha kugwana mu ntambara yo kwiza two turagwana abantu bakoraja mu ijuru, bigufasha kugenduranesha binabiriya Satani agenda azana mu buryo butandukanye kugufasha guhagarara neza. Nuko rero Yesu abaha umugisha. Tuzosama ikindi kiganiro cacu gukurikira. Imana ibahezagire. Imana turagushimiye, turagukengurukiye cyane bw'ino nyigisho. Reka ino nyigisho igira umuntu ifashije, mwe bwo umuntu ayikurikiranye, mwe bwo umuntu ayumvirije, rekigire ahamukuye na hemushikaniye mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu atahure ikimazi cy'ijambo ry'Imana, kaguhera uyu munsi atahure ikimazi cy'ijambo ry'Imana, atahure inyungu amavantage ari mu ijambo ry'Imana, atahure ico rimufasha. Reka kuri uyu munsi atanga gusoma ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo, aririmbure, aryige, agirakuye mwagirya byabitse, azarigwanisha muri byabe bitandukanye, muri amagazo atandukanye zobukoze. Umufashe umuntu wese yumvise kino kiganiro, umuntu wese yumvise ino nyigisho, umufashe gushinga imizi mu ijambo ry'Imana. Ni mu izina rya Yesu tusenzemwo, amen. Imana ibaho umugisha, mugire umunsi mwiza, n'ibigirwa vyiza. Yesu abahezagire.